Manisho GQ je no mubwira ati andika indirimbo nyinshi umwandikire na Big Fizzo kubera rap aguma turirimbira ama freestyle ya kera ukaca wumva avuze ngo kama mbaya naiwe mbaya mani iyo nakuze ndayumva so ntushobora gufata inko ya kera ukayirasisha ubu hasiga hari ama automatique sohoye indirimbo ya Say My Name mu gihe hariko havugwa challenge ya kuri iyo ndirimbo ya Rwagasore ya Satbi. Okay, GQ nkubijya BFS yavuze ati kurapa wiruka uriko wirukankanwa nande je nirutse nkoze rap ya hip hop na Fabio barabizi ni nk'ivedete. Hello everyone, what's popping up there? I go by the name of somebody I'm homeboys coming the fine boy. Imbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yacu mugende subscribe, share, like na comment. Instagram turahari ni BITV, turafise TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. So umuntu munsi ningaje nyine mugabo mutumire ari hanze. Mugabo ubuyinga bwaraje tutegereza gukora ni Kasongo Baba. Sigambere tumuzanye nga muri studio za BITV. Ariko reka tumuvugishe nubwo ari hanze reka tumuvugishe. Ariko ndanabibutsa ko dufite services zitandukanye. Turafise photography, videography, graphic design, turafise igisata cha film turiko turubaka. Umuntu wese rero yifuza gukina film, umuntu afise imanza agomba gukora muri irici. Arahabikaze muri BITV, muri BI production amutumukorere ibintu vyiza. Yep. Yes guys, ni Kasongo Baba mu bwami bwa BITV. Ndabaramukije mwese abatumire buno munsi ni Kasongo Baba muri Sweden. Nkaba ndo murapere maze iminsi ndabica bigacika kuri freestyle. Nkaba nashimiye kungene BITV ashoboye kubibona amashura kuntumira. Ya Kasongo abaraperi barasoye indirimbo twaraboye indirimbo ya Sadbi nka Rwagasore arikara donc yari kacukunze abaraperi asanzwe naririmba mugabo rero Kasongo tuguma tubona kwa jisho bamuposta agomba sori indirimbo agomba yishure Sadbi tukubona ku mapost aguma yishura so tuza kubona indirimbo Say My Name tuyibaza ko ari indirimbo yo kudisinga ariko dusanga si indirimbo yo kudisinga dusanga uri kuriyemera bisanzwe nk'abaraperi nyene ariko niyo ariko urishura indirimbo nka Rwagasore kubera iki bro dutayemo tune yo kudisinga yo kubera iki na sohoye indirimbo ya Say My Name mu gihe hariko havugwa challenge ya kuri iyo ndirimbo ya Rwagasore ya Satbi. Nasohoye bijye ansi nashatse ko byisunga ko Say My Name yari yasohotse imbere ya indirimbo ya Satbi cyamitamwo kubabwira rero ati ntari binzobishura muri freestyle isanzwe nyene hanyuma ndibaze ko Satbi no banaramwishuye. Ikindi kibazo muri video ya Say My Name haro twakubonye uri kugira freestyle wambaye nk'ugira limikash nihe message washatse gutanga kubera yuko ugiye kumviriza ugiye kuraba muri video ingene video itangura yes tangura ugira freestyle ariko ukaba wambaye jire hari mikash mugandi ndiri mugiye gutangura biratandukanye cyane nivyo ndirimbo nivyo watanguye ugira so nihe message washatse gutanga bro? Nambaye impuzu ya mikash ntangura naka freestyle bigenerekanye guca bugufi muri showbiz abaraperi bacu barakwiye guca bugufi muri showbiz nitwifate nk'aba millionaire nka milliardaire kuko nta muraperi numwe atari easy kuronka kiretse muraperi wo mu Burundi iyo amaze kumenyekana cha yigire byatari so narambaye ya mpunzi ya mikash ndakwita freestyle kubera nagombye kubereka ko mu misi izo ndotangura kubahereza freestyle kandi nabigize ndabibona. Ikindi kibazo numva no kubaza Kasongo Baba twakumenye mu ndirimbo Pesa indirimbo ifise video irenze kurana na Andres B indirimbo yari irenze uri kumena Kingorongoro OLG Fabilove hamwe na wenyine mugabo
iyi ndirimbo Same Name nabaye nkuba desi mbonye video ndavuga ati kubera ikatagiye basataye atasuye kwa Andreas B kubera ikatagiye kwa John La atagiye kwa HG mugabo agakorana na Raison mu gihe nyene video nyene ntikaze cyane kandi ari video uri umuraperi turi muri mood wa rap abapeti bari ko isanamu gengo bari ko barakora ama video akaze ko ba Andreas B ko ba HG ariko wakorana na Raison why utaduhaye video iri ku rwego rwo hejuru ko wari wabikoze kuri Pesa indirimbo ya Pesa yari ifise umu director sanzi yari video nziza ifise umu director azwi cyane hama indirimbo ya Same Name nkaba nashoboye kwiha video isanzwe hama kuri ico kibazo nuko umuziki mu Burundi abaraperi tutakwiye kwikomplika nitubwiye kwikomplika ufise amavesi sohora ivyo abastare bose b'abaraperi baba muri za Amerika hehe ico kintu nakibaboneye ko yaba Rick Ross arakwita freestyle yibereye muhira yaba Drake yaba Kendrick Lamar yaba Sakodi yaba abandi baraperi bose nabo muri East Africa nka Khaligraph Jones aragira freestyle nibisanzwe hama akaba ari cyo je nabonye yuko nto kwineglige Pesa ndashirimo amafaranga menshi kuko ndabishatse no bikora kandi akaba ari indirimbo nashatse kuvuga nereka abantu yuko ngiye gutangura kandi kugira ama freestyle nkuko nabikora kera niyo mpamvu ubona yatanguranye ka freestyle ni kubera iki Same Name ntashize ka amafaranga menshi Same Name sinjize ka amafaranga menshi nashatse kuduza umu director nashatse dukorana n'umu director taramenyekana cyane ariko nawe nyese ngo ntaramenyekana cyane kuko yakoze indirimbo ya Kingorongoro ya Nyashi na Big Fizzo so kandi idea yakoreye ko nije nazimusavye ko narazifuza ikintu cyose cyari hajya muri video yaba location y'ijya nzu hajya ahantu n'ahantu hiwanje ni muhira hajya nagiriye freestyle na ahantu hiwanje ni muhira so nashatse nze ngume ndahiyoka hama mugatumba nashatse nzogume mbona ibyahabaye location twagiriye hagati mu Tanganyika yego Same Name ko bwanje ni indirimbo nzibukira ko ibintu byinshi cyane location zose nzibukiraho ibintu byinshi cyane ari memories kandi iburayi barakunda utu video tw'umuntu yoroheje ari muri Afrika nyine yambaye rimikashi yambaye nk'abene gihugu ari benshi bambwiye ati wabigize neza sita abantu bo hanze bararyohewe kubera sinasa no mu diaspora nyene nasa n'umuntu nyene asanzwe nyene kandi nanje byarangyoheye ngeze hanze nkicara nkarabana bagenzi banje bakaraba bakabona yuko home ni home dukwiye kugaruka tukabaho nkuko twa tubayeho so ni bisanzwe so ikindi kibazo hari umuraperi gumuvuga muri freestyle ya raperi GQ why GQ dakini kumenya why GQ yaje muri rya freestyle mbega ho bariye akantu na kasongo mbega mumaze gucilinga kweri ki ubwo muvugaye muri freestyle numvise ubugira ngo yandike indirimbo Fizzo gute GQ muvuga kwiki nawe eske yaragukomye muri murabaza ko soye distract muri minota 10 ashobora kuba yaragukomye ngira niyo mpamvu ashatse kumuvuga ama freestyle hama GQ ndamuvuze kwiki GQ ndibaza muri freestyle naramubwiye byinshi GQ ararapa nanje ndarapa ariko style ya GQ na style ya Kasongo iratandukanye okay GQ nkubijya Bifese yavuze ati kurapa wiruka uriko wirukankanwa nande je nirutse nkoze rap ya hip hop na Fabio barabizi ni nk'ivedete nta ufata ndabishatse ni nk'ivedete no shona n'iminota 5 so GQ nawe nagerageze kwandika lyrics zigenda pore tumwumve tumutahure kenshi ari gusanuka yagututse ariko tumvise impamvu icyo yaguhoye utumvise impamvu atagusiguriye ukumva nyarahurudutse tu ya
hip hop sikurya, ariko lyrics arazandika neza. Nico je no umuntu mubwira akomeze courage, lyrics gume wandikira na Big Fizzo, umwandikira indirimbo za hip hop nyinshi cyane nka kujya wamwandikiye nyinshi. Hanyuma nico GQ je no mubwira ati andika indirimbo nyinshi umwandikire na Big Fizzo, kubera rap aguma turirimbira ama freestyle ya kera. Kacha wumva avuze ngo kama mbaya na iwe mbaya mani, iyo nakuze ndayumva. So ntushobora gufata inkoho ya kera ukayirasisha ubu hasiga hari ama automatique. Ndavuga rero inkoho ya automatique Fizzo adafise, afise inkoho ya kera. Abastari benshi mu Burundi afise inkoho za kera, so arakurasisha na hit ya kera akaca kwaka abafana. Mu bisanzwe nico ngomba kuvuga, mu bisanzwe GQ mwandikire Fizzo indirimbo zikezweho, ama drill maki nawe naze. Je nico GQ no mubwira, andikira abasani benshi cyane gose, ariko nawe ntiwiyibagire ukazubaha ibintu byiza nawe ukisigariza bibi. So hama ikindi kibazo rero nivuga ko ari kibazo ca nyuma, ego abaraperi baragira ama freestyles, mugabo ndafise ikibazo. Why zige freestyle udashobora kugenda muri studio uvuga ati je ndasoye session ya mbere, session ya kabiri? Tubona Young Lunya from TZ aragira ama session akagenda studio agakora na video, mugabo wewe ntuja muri studio ngo ugire nkakuki. Donc we ugira freestyle zisanzwe, why not tutagenda muri studio kugira nyene rap bandanye show? Yeah. Ati rero ni kubera iki nguma ndabatamwa ama freestyle ntashima kuja kuyakorera muri studio? Akenshi Kasongo Baba niyemeje nta ndirimbo zosubira kumusohokana ya rap mu Burundi mbi ndabivuze. Muzoyisohora ariko nzokwamashira haka freestyle kihuta kajanye na update, nkuko nabikoze muri Same Name. Natanguje freestyle rero yari nka vision, kubera no muri Amerika biriho ugasanga Kendrick Lamar arasohoye indirimbo ama Drake akaca kubita freestyle ikaja viral. So abastari bo mu Burundi babimenyereye, so nije ndabimenyereye ko nibuka nabikoze na Simbizi yaciye agenda arakubita freestyle, abantu bose barakwita ama freestyle bashira ku master. So najisho bose bagenda bakubita ama freestyle bashira ku master. So byari byiza cyane kandi byarakoze umuti, byaratanze impact nziza. Impamvu ntajya muri studio gusohora freestyle, nta muraperi amanza kuja muri studio gusohora freestyle. Wiyemera aho uri hose bakubita freestyle twakumva, kandi n'uwiyemera agakubita freestyle akavuga ati nje kuri baton na Kasongo Baba welcome, ntaramubaga. Kasongo Baba jewe nzoguma ndabatamo ama freestyle kubera simpaka nje studio, noriha studio teba nayo biyangaye kwi, noriha video nayo biyangaye, but ndabikora ndabishaka promotion kandi ndayinegrija ko mbashaka abantu bake banzi ko nshatse promotion cyane. Ndibaza noshira n'ivyapa ku mabarabara, ariko kugira tugende ku murindo umwe twese dukwega amaguru nuko nyene ndemera nkareka nyene indirimbo ikaronka ama views make, ariko nshatse kuyagura no yagura kuko ndabizi kugura ama views ndazi ku boostinga mana yanje, nubishaka nzompa amahera nzomwereka, ariko si vyiza ufumugira abafana 100 kuko abafana 100 ugaravye baje wawe nturonka naho bajyamika. So kabarapurira basi bayibonye nta kundi abo nyene nibo bazokumenya. Ariko before yuko dusezerana, Kasongo Baba ni cyo kintu wobwira abakunzi ba BITV, abakunzi muziki ndundi n'abakunzi ba Kasongo muri rusange? Yeah, let's go bro. Hama BITV ndabashimira cyane, ndabashimiye uyiganiro mwampaye. Ikintu nobwirira abafana ba Kasongo Baba nuko kenshi bari ari urusanga aranyandikiye ngo mpifanta ngo mamahera nago promotinze man. Abarivye benshi baribwa ku kintu nk'icyo bigatuma badebuhirwa badasubira kuririmba bakaribwa amahera ko nta umuntu akora promotion mu gihugu cyose baba munsi.
so aba promoters akubwira ngo yagupromotinze umurungikiriye mahera y'amayinite bari karakwiba. So koresha amategeko ndazi Burundi tuzotera imbere turonka aba promoter beza nko kujya muri Amerika bibaho bagusinyira amakontra yo kugupromoting kandi ukabibona bikabaho. Apana bijya byo kuza ngo ndakugirira ngo fair play ndakuboosting ngo ndaguplaying ahantu hose bakumve hama wasange ejo ugasanga indirimbo yawe ntirarenza na views 50,000 canke naho yo kwiza 100,000 ugasanga yaragiye kuboostinga channel yawe ejo harabaye ikibazo. Kasongo nibaza kwibaza nayo teguye uno musi byari ivyo nakubari bro ku ma freestyle mazimisi duha ariko je ico noterera ko ira bugende twongere n'indi tune disinga barape turi muri mood ya rap ya dutemo nawe rero ikindi kintu nyene kitari sema name mugabo udising nibaza ko ari ivyo nyene nayo nateguye kuvugana na Kasongo even atari nga mu Burundi mugabo dutegereza kuvugana kubera ubuhinga bwaraje biba vyoroshe ya rero mutumire ari Kasongo Extreme mbona ariko hostinga ndabibutse rero ko dufite service zitandukanye ko nyane nawe bwa mbere turafise photography, graphic design, videography. Ici rero ryagize umuntu afise imanza wese aturondere tumuhe quality nziza. Shout out to the best director Patson, shout out to you bro. Yeah, niwa bari behind camera. Abakozi ba BTV rero nene babwiye nariko hostinga mutumire ni Kasongo Baba ari muri Sweden ntabwo ari nga mu Burundi mugabo tegezo kuvugana so naho ubutaha turabakunda cyane ciao